Ubwa mbere rero tubanze ubwa mbere dukengurukira cyane cyane tugiwe imbere n'abashikiranganje n'inzego zitandukanye mu polisi, mu butungane no mu ntwaro. Mwarafashije byinshi kandi umusaruro warawubonye. Uko nibaza mu kwezi kwa12 amakori twari tugize imisata yo tubona mu kwezi kwa12 kuyarategekanijwe twaciye turonka ahantu kana kwa kwezi kwa12 2024 yejeje kubirya nama twaciye tuja ku 98 n'ibice 7% yarategekanijwe muri uko kwezi. Murumva ko izi nama zazanye umusaruro. Ukwezi kwa mbere tuja turonka 105%. Murumva ko byaraduze. Ukwezi kwa kabiri nibyo kwaragoranye, mugabo tubajije abandi nabo baratubwiye bati ni ukwezi usanga amafera atagenda neza, no twagiye hasi 8%. Mugabo ukwezi kwa gatatu twaciye turonka 101%. Ukwezi kwa kane turaronka 97%. Kwa gatanu turaronka 104%. Kwa gatandatu turaronka 105%. Muri rusangi turavye umwaka niyo hari habaye ibihengeri, turafise ibiharuro dufise 101.5%. Ukuvuga amakori yarasanzwe ategekanijwe yarabonetse yose turarenze. Urumva rero niyo hari bibazo hariho abakoze biraboneka. Rero icyo nagomba kuvuga niyo ayo makori yabonetse, si ukuvuga yuko amakori yose aba yitezwe aba yarinje, bivanye n'uburyo twagiye turashira. Mu bisanzwe turiko turagira ivyigwa kugira mu mere nk'abatahura neza. Je nibuka mu 2020 amakori twatoza yari imiliyaridi 1,200 arenga kodi. Ngaho ubu turi mu miliyaridi 300,000. Yarigwijije inkuru zibiri n'igice zirenga mu myaka gusa 4. Byumvikane rero byo bica bisigurira analize tugira iwacu. Byumvikana yuko hari amakori menshi agenda, umva haracari ahantu ho gukura amakori menshi.